Reka mbaramutse kandi bifurize kugira igitondo cyiza nshuti bakunze mukomeje kudukurikira muri iki gitondo cyo ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere 2026. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ku mugabane Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga ibihugu nka Canada. Mwese rero rikambahe ikaze tuganire ku amakuru ni menshi cyane bazindutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye yaba imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ariko no ku ruhando mpuzamahanga abanyamakuru bandika baba bakoze akazi gakomeye cyane. Hanyuma reka natwe tubagezeho rero aya makuru yihutirwa kandi akomeje kugenda avugwa. Ni inkuru itunguranye cyane kuri Juvenal Manzamunda, ni minisitiri w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Muri iki gitondo amakuru akomeye cyane kandi atugeraho kuri Juvenal Manzamunda, uyu ni minisitiri w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Gusa mbere yuko twinjira kuri amakuru nk'uko nagiye mbibasezeranya, reka mbaze mbahe inshamake cyane makuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo, hanyuma turebe kugaruka ku nkuru yacu nyirizina ariyo ya Minisitiri Juvenal Manzamunda, akaba ari minisitiri w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se minisitiri wa defense mu Rwanda. Reka mbanze mbabwire ko mu makuru y'inshamake duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko Uganda amatora ahumuye, umutekano ukaba wakajijwe i Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi yemeje ko umutekano watangiye kandi gukazwa mu murwa mukuru Kampala, ariko amara abaturage impungenge ko badakwiye kandi kubigiraho ikibazo. Kongera kugaragara kandi kw'ingabo za UPDF ni ukuvuga z'igisirikare cya Uganda ku mihanda bibaye mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026. Mbere yayo UPDF kandi yakaje umutekano muri uyu mujyi nk'uburyo bwo gukomeza kandi kubungabunga ituze rya rubanda. Colonel Chris Magezi yemeje ko gucunga umutekano byongerewe, agira ati patrol zatangiye kandi mu murwa mukuru, ariko nta mpamvu yo kugira impungenge. Umutungo ati wa leta ndetse n'uwabikorera uzakomeza kandi kurindwa uko bishoboka byose. Yavuze ko n'ibyaha ati bishobora kuba muri ibi bihe bizitabwaho hisunzwe icyo amategeko ya Uganda ateganya. Yavuze ko ku bufatanye na polisi izi ngabo zashyizwe ahantu hatandukanye mu rwego rwo kubungabunga ituze n'umutekano by'abaturage ndetse no kugira ngo umutekano ube wizewe mu bihe by'amatora. Yongeye kandi gushimangira ko inzego z'umutekano zifite intego yo kubahiriza amategeko mu gihe kandi zikumira ibikorwa by'urugomo, by'iterabwoba n'ibindi byakorwa n'abanyapolitike cyangwa se n'abandi bashyigikiye ibindi byaha muri rusange. Ati ntidufata ibikorwa by'urugomo byakorwa n'abanyapolitike bamwe n'ababashyigikiye nk'ibintu byoroheje. Iminsi yo kwa 15 ndetse no kwa 16 Mutarama 2025 muri Uganda, 2026 muri Uganda izaba ari ikiruhuko rusange kugira ngo abaturage bose kandi babone amahirwe yo kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko imyiteguro igeze kure ndetse irimo kohereza ibikoresho bizifashishwa mu matora mu gihugu hose mbere y'umunsi w'itora, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hagati aho ngaho andi makuru avuga ko intumwa ziturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, isoko rusange ry'ibihugu byo mu burasirazuba y'amajyepfo ndetse na Afurika COMESA n'umuryango uharanira iterambere IGAD zageze muri Uganda kugenzura amatora perezida n'ay'abadepite ateganyijwe ku itariki ya 15 Mutarama 2026. Itangazo ryashyizwe hanze kuri wa 11 Mutarama 2026 rivuga ko izi ntumwa zagiye muri Uganda ku butumire bw'iki gihugu na komisiyo y'amatora. Ni intumwa ziyobowe na Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria, ambasaderi Shamsuddin Ahmed Robo wo muri nama ya COMESA ndetse na Abebe Marouane Beyene wo muri IGAD. Itangazo ryagaragaje ko izi ntumwa zigizwe kandi indorerezi 84 z'igihe gito, harimo izihagarariye ibihugu bya African Union, societe civile, itangazamakuru n'imiryango ndetse y'urubyiruko. Itangazo rya riti indorerezi zaturutse mu nzego zitandukanye kugira ngo zifashe mu gikorwa cy'amatora. Indorerezi zaturutse mu bihugu birimo u Rwanda, Algeria, Botswana, Burundi, Cameroon, Repubulika Centrafrica, Chad, Cote d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Ethiopia, Gambia, Ghana ndetse na Kenya. Hari kandi baturutse muri Lesotho, ibirwa bya Maurice, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika y'Epfo, Sudan y'Epfo, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi. Itangazo rivuga ko izi ndorerezi kandi zashyirwa mu bice byose bya Uganda kugira ngo zikurikirane ifungurwa ry'ibiro by'itora, igikorwa cyo gutora, gusoza ndetse na gahunda yo kubara amajwi muri amatora. Hanyuma mbere gato ko twinjira ku nkuru yacu kuri Minister Juvenal Manzamunda,
reka mbabwire ko akanama gashinzwe gutanga ibihembo byitiriwe Nobel katangaje ko uwatsindiye igihembo cy'amahoro adashobora kandi kujya undi muntu cyangwa se kugisubiza. Ni nyuma y'uko umunyavenezuela Maria Corina Machado watsindiye icya 2025 atangaje ko ashaka kugiha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Machado ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Venezuela, niwe wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2025 higitse abandi barimo na perezida Donald Trump wari umaze igihe kandi agaragaza ko yifuza kucyegukana nyuma y'uko ubutegetsi bwa Nicolas Maduro bukuweho. Machado yabaye nk'ubyinira ku rukoma ashimira Donald Trump ndetse ko yifuza gusubira muri Venezuela akaziyamamariza kuyobora iki gihugu cya Venezuela. Yaravuze ko ashaka kandi kubanza guca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazaha Bwana Trump igihembo cy'amahoro yahawe. Undi nawe atangaza ko yiteguye kandi ko yacyakira. Perezida Donald Trump yagize ati numvise ko Machado ashaka kunshikiriza igihembo yatsindiye byaba ari icyubahiro gikomeye cyane, ati kuko nagize uruhare mu kurangiza intambara 8. Reuters mu makuru by'Abongereza yanditse ko nyuma y'aya magambo akanama gashinzwe gutanga ibihembo byitiriwe Nobel kashyize hanze itangazo rivuga ko icyemezo cyo gutanga igihembo cya Nobel kidashobora kandi guhindurwa hashingiwe ku mategeko agenga itangwa ryacyo. Iryo tangazo rigira riti igihembo cyitiriwe Nobel iyo kimaze gutangwa ntigishobora gusubizwa cyangwa se guhabwa undi muntu, icyemezo kiba ari nakuka kandi kigahoraho. Machado yabwiye Fox News ko guha Perezida Donald Trump icyo gihembo byaba ari uburyo abaturage ba Venezuela kandi bashimira uruhare rwe mu gukuraho Nicolas Maduro. Teganyijwe ko Perezida wa Trump wa Amerika na Machado kandi bazahurira i Washington DC mu cyumweru gitaha, uko amakuru atugera akomeza kugenda abishimangira. Ikaze rero muri amakuru yacu kandi ku buryo burambuye kuri Minister Juvenal Marizamunda, uyu ni Ministre w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugera avuga yuko Ministre w'ingabo Juvenal Marizamunda yitabiriye inama idasanzwe y'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari yahuje abaminisitiri b'ingabo yaberaga i Livingstone muri Zambia. Inama yabaye ku itariki ya 10 Mutarama 2025 yiga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda rivuga ko inama yibanze ku gushaka umutekano ndetse no korohereza abakora ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa RDC. Igaragaza ko inama kandi yabanjirijwe n'inama y'itsinda ry'inzobere mu by'umutekano ya ICGLR, no kuvuga y'akarere k'ibiyaga bigari, yateranye tariki ya 8 Mutarama 2026 ikurikirwa n'iy'abagaba bakuru b'ingabo bo mu bihugu bigize uyu muryango. Bivutse ko yitabira inama mu by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari akenshi ukomeje gukemangwa ahanini bitewe n'ibirego bya buri gihugu ku kindi. Burundi barashinja u Rwanda kurugabaho ibitero, ibirego ariko u Rwanda ruhakana. U Rwanda rukavuga ko ubwo u Burundi aribwo buherutse kurasa ku butaka bwa Congo ndetse ibisasu bimwe bigwa ku butaka bw'u Rwanda ari za Bugarama. Hanyuma rero byatumye abakongomani benshi cyane bahungira ku butaka bw'u Rwanda. Nubwo Burundi bwagiye bushinja igihugu cy'u Rwanda kenshi cyane ko gifasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, u Rwanda arwabitiye utwatsi ruvuga ko rudafasha umuntu wari wese n'umwe washaka guhungabanya umutekano w'igihugu gituranye. Ndetse kandi umutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu mirwano yahuzaga ama 23 ifata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, hari abasirikare bamwe ba Kongo bagaragaye barasa ku butaka bw'u Rwanda. Icyo gikandi abanyarwanda batari bake baje kuhasiga ubuzima, ariko kandi u Rwanda rwaze rufata ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi ruzishyira ku mipaka. U Rwanda rwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya gukora na FDLR, umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Amashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi arangwamo intambara kuva myaka myinshi cyane ishize, ariko zakajije umurego mu myaka 32 ishize ubwo abahuze muri Exfal bahungiragayo hamwe n'aramwe bagakomeza kandi ibikorwa bya gisirikare birimo ndetse no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Magingo ya mu burasirazuba bwa RDC hari intambara ihanganishije ingabo za leta na AFC M23 kuva muri 2021. Hanabarizwa kandi imitwe itwaje intwaro irenga 160 yose ihora igaba ibitero mu bice bitandukanye yica ikanasahura abaturage nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma yani makuru tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, za Masisi mbabwire ko M23 na Wazalendo kandi byongeye gusakirana. Abarwanya umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyukiye imirwano nabo mu ihuriro rya Wazalendo rirwana ku ruhande rwa leta mu gace ka Masisi. Kimakuru Actualité cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko imirwano yatangiye saa 12 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Mutarama 2026 mu gace ka Kazinga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage baturiye batangaje ko
bumvise urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje muri ako gace ubwo Wazalendo yarasaga kuri AFC 23. Bavuze ko Wazalendo iri kugerageza kandi kurwana ngo AFC 23 itigarurira ibindi bice biri mu maboko yayo na leta, harimo ibyo muri groupement ya nyamaboko ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ibyo bibaye kandi nyuma y'uko mu isantere ya Masisi tariki ya 2 Mutarama 2026 ingabo za leta ya Congo FARDC zagabye igitero mu gace gatuwe n'abaturage yitana abasivili 6 abandi 41 barakomereka. Ni igitero cyamaganywe na AFC M23 ndetse n'ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma andi makuru mu gihugu cya Iran ikaba yabwiye Amerika ko nirasa izihimura kuri Israel. Kuwa gatandatu The New York Times yatangaje ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari gutegura uburyo bwo kugaba ibitero bishya kuri Iran kubera uburyo ikomeje guhangana n'imyigaragambyo n'imvururu zatewe n'izamuka rikabije cyane ry'ibiciro muri icyo gihugu. Ikinyamakuru kivuga ko Trump aherutse guhabwa raporo ku bitekerezo bitandukanye byo kugaba ibitero, harimo no kugaba ibitero ku bikorwa bitari ibya gisirikare muri Iran, gusa ntarafata umwanzuro wa nyuma kugeza magingo angahe. Bwana Trump kandi yari amaze igihe atanga umuburo kuri Iran ndetse kuwa gatandatu abinyujije kuri Truth Social yagaragaje ko ashyigikiye abigaragambya, ati Iran iri gushaka ubwigenge mu buryo butigeze bubaho, Amerika kandi yiteguye gutanga ubufasha. Amakuru avuga ko umunyamabanga wa leta wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ndetse na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu baganiriye ku kwinjira kwa Amerika muri Iran mu gihe imyigaragambyo kandi ikomeje. Perezida w'inteko ishinga amategeko muri Iran witwa Mohammed Bagher Khalibaf yateguje ko igitero icyo ari cyo cyose Amerika kandi yagaba kuri Iran kizatuma nayo yihorera kuri Israel ndetse no ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri mu karere. Ati reka dusobanura ibintu neza, mu gihe Iran yaterwa ibice byigaruriwe no kuvuga Israel ndetse n'ibirindiro bya gisirikare bya Amerika n'amato yayo bizaba biri mu gipimo cyacu. Imyigaragambyo yo muri Iran kandi yatangiye tariki 28 Ukuboza 2025 nyuma y'uko ifaranga ry'igihugu ritaye agaciro bikomeye bigatera izamuka rikabije ry'ibiciro n'ibiribwa ku masoko n'ibicuruzwa by'ibanze. Imyigaragambyo kandi yatangiriye mu murwa mukuru Tehran arekeza gukwira n'ahandi henshi, aho abigaragambye kandi barwanaga n'abapolisi ndetse bagatera ibigo bya leta. Kuwa kane tariki ya 8 Mutarama 2026 ubutegetsi bwa Iran kandi bwahagaritse internet n'itumanaho ryose mu gihugu mu rwego rwo kugenzura ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi abinyujije kuri X yahoze ari Twitter yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel guteza iyo myigaragambyo, ati kubera ko bibwira ko Iran imeze nk'ibindi bihugu, Amerika iri gukoresha uburyo bumwe bwo gushishikariza abantu runaka guteza imyigaragambyo n'imvururu. Kuwa gatandatu impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zatangaje ko imyigaragambyo kandi imaze ibyumweru 2 ibera muri Iran yapfiremo abantu 65, abarenga 2300 batabwa muri yombi. Uko amasoko yacu makuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma dukomeza tugenda turebera hamwe n'andi makuru atandukanye bakomeza kugenda avugwa byinshi cyane biba byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Makuru abakomeza kugenda avugwa, reka ngaruke no kuri inkuru yagarutsweho ni kimwe mu bitangazamakuru cya BBC, ati igitero cya Venezuela amayobera aracari menshi cyane ku gitero cyatumye Nicolas Maduro afatwa. Ati nyuma y'indwi imwe habaye igitero gikomeye cyane cyatumye umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro n'umugore wiwe bafatwa bakajyanwa muri Amerika. Bimwe ati mu bijyanye n'ingene byagenze mu nteguro zose bitanguye kujya ahabona, ariko hari byinshi bikiri amayobera. Igendereza ati igitero cyamaze amezi atari make gitegurwa, hongera kandi hegeranywa amakuru y'abamaneko muri myandagaro no mu kwezi kwa 8. Ikigo CIA kijirwe igendereza ryo hanze abivuga ko carungitse muri Venezuela umurwi w'abamaneko bacu biyoberanije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta biro by'ubuserukizi kandi zifise muri ico gihugu. Byumvikana rero ko abari muri uno murwi batari kujayo nk'abakozi bo mu muserukizi kandi bakorera mu karere. Ati katabaha ni rwere bari barungitswe ku rubuga gutata hamwe ndetse no kurondera abantu bashobora kandi gufasha. Abategetsi ba Amerika bavuga ko bari bafise umuntu umwe yashoboye kandi kubaha amakuru yose yaho Maduro yashobora kuba ari. Ibi bikaba kandi vyagize uruhara rudasanzwe muri ico gitero. Umwidondoro
ati uno muntu mu bisanzwe nibanga ariko ntivyatevye ati kumenyekana ko yari umuntu wo muri leta ategerezwa kuba yari hafi cane ya Nicolas Maduro mbere ati mu karwi k'abantu bakeya bamwegereye vyatumye kandi amenyekanaho yategerezwa kuba ari buri gihe. Ibi vyatumye kandi abantu baguma bibaza uyo muntu uwo ari we hamwe ndetse n'amaherezo yiwe, ariko umwirondoro wiwe gushika ubu uracari ikinyegezwa. Bamaneko bari ku butaka baratanga amakuru begeranyije ubuhinga bwa none ati nk'amakuru yegeranywa n'ibigendajuru nabwo kandi bukegeranya ayande vyose bishirwa hamwe maze bikoreshwa mu gutegura iki gitero ntahusha. Urugero ati umuvuduko ndetse nuko ngene ati cagenze ni ibintu bitari vyigere biboneka mu kwisi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. David Fitzgerald yahoze ahagarariye ibikorwa bya CIA muri Amerika y'umumanuko kandi akaba yarakoze no mu gisata cy'igisirikare c'Amerika itegura imigambi agira ati iki kintu cagenze uko categuwe intambwe ku yindi, ibi ni ibintu bidakunze kuba, si umukenyuro wa gisirikare ukora mu gikorwa nk'iki nigendereza. Indege zababa 150 nizo zakoze kandi muri iki gitero, aho zakajugujugu zagendera hafi cane nko ku metero 30 hejuru y'ubutaka mu gushika ku rupangu rwa President Nicolas Maduro. Ariko nubwo biruku ati haracyari binyegezwa ati kimwe muri ivyo no kumenya neza ukungene Amerika yashoboye kandi kuzimya amatara i Caracas kugira ngo ingabo zidasanzwe zishobore kandi kwinjira. Perezida Donald Trump yagize ati amatara ya Caracas yarazimijwe hafi yose ati kubera ubuhinga bwacu ati kanaka dufise ati wari umwiza kandi warakoze ibara ati kubona gisata cy'igisirikare cy'Amerika kijejwe intambara zo ku buhinga bwa none US Cyber Command gishimirwa ku mugaragaro kandi ku ruhara rwacu muri ico gitero vyatumye abantu bibaza ko abahakazi mu gisirikare c'Amerika bacengetereye ati mu buhinga bw'imashini nyabwonko za Venezuela mbere y'igihe kugira ngo rero bashobore kuzimya ayo matara mu gihe nyaco, ariko amakuru aramvuye ntaramenyekana. Harimo kandi ati kubona ubuhinga ati bw'Uburusiya n'ubw'Ubushinwa bujejwe kuzibira ibitero vyo mu kirere ati bunanirwa no gutabara navyo ati vyatumye abantu bibaza vyinshi ku buhinga bwo kwiyovya itumanaho canke se ubuhinga bwa none bukoreshwa mu ntambara vyakoreshejwe na Amerika muri iki gitero cyo gufata Nicolas Maduro. Igisata cy'igisirikare kandi kijejwe ibikorwa vyo mu kirere US Space Command iki kikaba kandi ari naco gikoresha ibigendajuru ati naco carashimiwe cyane mu gucira inzira ingabo zidasanzwe maze zirashobora kandi kwinjira atawuziciye n'ikanda. Za ndege zitajamwo abadereva zifise ubuhinga bwo kudashobora kandi kubonwa n'ivyuma vyo gukingira ibirere nazo nyene zivuga ko zarungitswe amakuru yayo kandi y'uburyo Amerika yakoresheje ashobora kandi kuzobandanya ari ikinyegezwa, ariko ntibizobuza kandi ko bakeka abakeba b'Amerika bakora uko bashobora kose kugira ngo bagerageze kubongere kandi batahure ivyabaye. Abamenyereye gutegura ibitero bigoye bavuga ko bitangaje kubona vyose vyagenze nk'uko vyateguwe, ikintu kidakunze kuba. Kajugujugu imwe yararashwe ariko yarabandanyije igenda kandi nta musirikare n'umwe wa Amerika yishwe. Gushika ubu n'amakuru arambuye araboneka ku ntambara yabereye ku rupango rwa Nicolas Maduro Fuerte Tiuna. Leta ya Cuba ivuga ko abantu bayo 32 bishwe n'ingabo za Amerika bari mu ngabo zatanzwe n'ico gihugu n'inshuti za Nicolas Maduro. Cuba zari zicengera ubuzima bwa Nicolas Maduro ku gihugu cyo mu karere ka Caraïbe, amande y'ingabo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu zigira uruhara mu gucungera umutekano n'ibindi bisata vya leta. Fitzgerald agira ati mu ngabo zari zegereye Nicolas Maduro birashoboka ko atangabo ya Venezuela yarimwo, abandi nabo ati bakure na kure yiwe bakaba kandi bavanze. Ati kubona kandi aba bari bamucungereye ubuzima atakintu na kimwe kandi bashoboye gukora kugira ngo bamukingire, biratuma abantu bibaza ko bamwe mu bari mu ntwaro yiwe bagize uruhara kanaka muri iki gitero. Ingabo kandi za Amerika kandi zarashoboye gushikira Nicolas Maduro, ariko agerageza kandi kwiyugaranira mu cumba ntamenwa, ariko akaba atari bwashobore kandi kugara urugi nk'uko amakuru abivuga.
hagati aho ngaho ariko bari bafise ibikoresho kabuhariwe hamwe n'ibibombe bidasanzwe byose byari gukoreshwa mu kumena uru rugi bibaye ngombwa, ariko uravye umuvuduko bariko ati mu kumufata werekana ko bari bazi buri kantu akariko kose kungene uru rupangu rumeze. CIA yakoze isuzuma mu ibanga imbere y'uko iki gitero kandi gitangura, yihweza ivyari gushobora kandi gushika mu gihe Nicolas Maduro yaba akuwe. Hanyuma abahinga barasuzumye uburyo butandukanye kandi nk'uko amakuru abivuga bashitse ku ciyumviro c'uko gukorana na bamwe mu bari mu butegetsi buriho vyotanga amahirwe menshi cyane n'iyituze kuruta kugerageza gushira ku butegetsi abakeba biwe bari mu buhungiro. Ivyo vyatumye kandi hakomezwa icyumviro c'uko Amerika ikwiye kandi gukorana na Delcy Rodriguez, icegera c'umukuru w'igihugu. Biravuga ko uba harabaye kandi imibonano yo mwibanga na bamwe mu bari mu butegetsi bwa Nicolas Maduro b'imbere muri ico gitero kugira ngo baganire ukuntu abantu kandi bohagarara bafatiye ku ngaruka zitandukanye zishoboka. Amakuru aramvuye kuri ibi vyabaye aracara amayobera, ariko birashoboka gusigura byinshi ku mpamvu ico gitero cabaye gituma cagenze neza akaburungu kandi hamwe n'ibitarateganyijwe muri kazoza, nk'uko amakuru akomeza kubandanya abivuga. Vyabaye muri iki gihugu ca Venezuela. Ni Nicolas Maduro wafashwe ndetse akaba yari amaze no kugezwa imbere y'urukiko i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Manhattan, ndetse we n'umufasha we gusa yaravuze ati ndacyari perezida wa Venezuela nk'uko yabivuze imbere mu rukiko. Reka dusoze amakuru yacu tugaruka kuri iyi nkuru mbabwira ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ryemeje ko impunzi zirenga 50 zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze gupfira mu Burundi. Loni yatangaje ko abaguye mu Burundi ari 53 barimo 25 bishwe na kolera, 6 bicwa no kubura amaraso n'izindi ndwara zishingiye ku mirire mibi. Hanyuma impunzi zirenga 100,000 zawungiye mu Burundi kuva mirwano y'ingabo za leta n'ihuriro rya F23 yatangira, by'umwihariko mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Ruvungi, Sange, Ruberizi, Rubarika, Kiriba n'abandi bava mu mujyi wa Uvira hatabaye imirwano kandi yabaye mu Kuboza 25 yasize umujyi wa Uvira wigaruriwe na AFC23 yaje kandi kuvamo bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 18 Ukuboza 25. Leta y'u Burundi ihamya ko umubare w'impunzi z'Abanyekongo warenze cyane ubushobozi bw'inkambi zicumbikiwemo zo hafi yo ku mupaka, kubona ibyo kuzigaburira n'ikibazo kandi inyinshi zibasirwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda. Nubwo Loni kandi yemeje ko abamaze gupfa ari 53, hari makuru yatangajwe n'umuryango CPCC uharanira amahoro n'umubano mwiza w'abaturage watangaje ko impunzi 50 z'Abanyekongo zapfiriye mu nkambi zo mu Burundi mu by'ubwaro bishize biturutse hanini ku kubura ibiribwa n'ubuvuzi. Tariki ya 5 Mutarama 2026 umuyobozi w'uyu muryango witwa Ahadi Byamaso akaba rero yaratangarije Radio Okapi ko hari impunzi zagabweho ibitero n'abagizi ba nabi ubwo zari mu nkambi zo mu Burundi zihasiga ubuzima. Reka mbashimire, mbifuriza komeza